Ladies and gentlemen, nibaza ko mumeze neza. Ikaze ni karibu kabisa kuri Nuja Entertainment. Ikaze ni karibu kigano turashoboye. Ikaze ni karibu kabisa tuyage rap mudiho wa rap mu gihugu cy'u Burundi. Aba rapper tubazane kabisa. Turakora subscribe ikore. Tugira twibaze kuri bano bagabo babiri. Hari aba rapper benshi bashoboye mu gihugu cy'u Burundi. Bafizoni benshi ni benshi kabisa. Ariko tugira twibaze kwa aba babiri. Be face on the floor hamwe na Fabulous Vacation Bob ari no mu makimbira nagia atandukanye mugize imisi mubona ku imbuga hwaniro ariko tugira tubazane bose turaza kuba twinsiramwe n'abandi benshi ariko hani tugira duhagarare kuraba hari impamvu tugira tubahagarare ko rero umviriza video kugira yose ihere nihuza kumenya gusobanukirwa ese ni kiriko kirategurwa kwa babajama asseyez-vous confortablement et c'est parti. Yo, wagwan my people, welcome again. Sasa rero mu kigano cy'uno munsi ni kigano cy'umuziki n'abanyamuziki hano kuri Nuja Entertainment. Nitwa Jamora for the MC Voice of the Money, Make Master Peacekeeper, Motivation Champion ntiyaratojwe Animal or Desire. Niba no bagabo babiri ni Fabulous Vacation Boy na hamwe na Be Face on the Floor. Mwibuka kuva na kera ko bakoze bakompeta kabisa. Ariko aho vyagiye kuba binanirira umwe nuko umwe yagiye aracanga Fabulous acaza kuba aja hasi Be Face aja hejuru cyane. Ntawe kakubivuga. Fabulous numumesha kuri rap ntawe reka kubivuga hip hop yiwe yocikwica. Be Face on the Floor arabiza ariko nuko yagiye acanga bituma izina ryiwe rigira point nini mu bantu. Ino musi arantu ya Fabulous arantu Be Face afise izina rikomeye ariko Fabulous adarifise kubera ko yagumye mu mudiho wa rap kandi acyarza muno mwaka carana usohokamwo sana nta bikorwa vye twaronse biza kuba bimwegeze inyuma cyane kuko umuziki usohotsemo gato biba biheze kabisa. Ubugiye gato abantu bamaze umwaka wose bate ko bakubona baba kwibagiye igitumye two turabagaruka ko ni giki. Twabonye poste neza you are afesita donc twabonye poste yerekana ko Fabulous ari ubwo agikwiza abantu Emilio bamukurikiranye yama views kuri YouTube ku bihangano bigera ku 77 ariko Be Face on the Floor afise ama views 18 million ku rugo rwa YouTube ku ma video 256. Mugabe zo sindirimbo gusumva n'ama video kujyagena mu mashow agapostinga auto vlog agapostinga iki iyo yagiye performing agapostinga urava sama video yose ya simiziki yakoze. Fabulous avuga ati nibaza ko igihe nibaza ko kubikorwa 77 nawe utari bwakwizeye miliyo yanje ibica bigena nkuko amakimbira nadugira ngaho. Ino munsi ntibiri ngombwa ko dukompaha ntibiri ngombwa ko dukompaha Be Face on the Floor canke na Fabulous. Ivyo bintu vyari vya kera. Ino munsi ugeragaje kuraba n'ibiharuro vy'umuririmbyi umwe birabivugira. Usivye ko Fabulous ahagarariye hip hop canke ahagarariye rap ariko ibiharuro vy'aba baririmbyi birivugira. Si ngombwa tuvuge ngo urumva ngo ujya nujya bimeze uko ahubwo ni kubagereranya mu rwego rwa rap apana mu rwego rw'izina canke rw'ibiharuro bafise. Ino munsi rap bro yarabuze umuntu ayihagararira nkuko bikwiriye. Ino munsi nta muhapera sohoka nagiye gukora collaboration hanze y'umurapera akomeye nta murapera sohora indirimbo ngitera ngigire point nkuko izindi ndirimbo tuzibona kandi abivyo byari bikeneye. Nta muhapera ashobora kuvuga ati ewa jewe ndiko ndakora mpagarariye rap uza gusanga ari babandi bagenda bacanga uza gusanga ari babandi nyene batahagarira umuziki wa rap neza na neza. Ino musi tuzakubona new generation nk'aba ba GQ ba Mnago aba bari barakora rap nziza cyane. Bafizo barakoze rap banyoje barakoze rap n'abaririmbyi benshi bakoze ba mukomboza ariko benshi bari ba El Pro ubu benshi bari ko baravamwe baja guhibongoza bro. Ni kuvuga umudiho wa rap urimwe amadeshe menshi nico gituma ubona atahushika ariko rero no munsi namba Fabulous acihagararako namba kumva ko afise ingovu namba cumva ko afise poyo kuvuga ati jewe kabisa ndashobora guhagarara rap nkavuga ati ngira ndayikure ku ino step nayishira ku yindi. Izo nguvu namba zifise nazikoreshe rero tubibone.
ino munsi Fab Love benshi bariko bavuga ati uri umuhape wo kuvyina. Ino munsi aguma yizeza ibitangaza abantu bamukurikirana ngo urumva ngo ejo ndasho ngo ibikorwa nivyo bizivugira. Umaze plus de 1 mois, plus de 1 an utari kurakora n'ubu atani ikintu na kimwe turabona ariko ubuhugu umutera amajambo gusa. Benshi bakavuga ati no ko avuga ko afise studio. Apana avuga ko afise studio. Jewe ndabizi neza arayifise. Neza na neza. Ugaca uvuga ati ibikorwa ntibiriko birasohoka. Umuririmbyi Fab Love bipfirahe. Ni na wa muririmbyi kugira akore video ariko bari muri collaboration. Ni indirimbo nke uzosanga yakoze video bigize nte indirimbo wasanga yakoze video nivyo bene bica bizana amadishe mu ndirimbo ziwe. Hariho hantu indirimbo idafise video idashika, tutitaye ko indirimbo ubugiba yakunzwe naho yo bari lyrics yokundwa mugabo ifise video ari handi hantu ishika birutaho yo bidafise video. Ino munsi Fab Love nituba tukimukeneye ku rwego ko kujara ku rwego go ngaha wapi tuba dukeneye kari kazana ama collaboration nkaba Calligraph Jones azana ama collaboration meza meme niyo mu Rwanda nta ego yaragiye mu kubaki izina ya Sarbi ahuramwe na ba Chris Easy n'abandi bakapere bagiye batandukanye ariko usibo Fab Love dukeneye usiyo sibwo buryohe bwa rap dukeneye no munsi bro. Dukeneye ijya wa rap isubira ishuhe. Ino munsi gituma abaraperi bamwe bagiye bayivamwe nuko babonye umenga ntirikiragabura ariko abazi kigabura nibo bizane none mu vyerekana nabo nyene bazogaruka bro. Ino munsi abantu bariko barakora rap babonye umenga ntirikiraza n'ubugari abantu bayikora ni mu yishushe isubira garukane uburyo uzura kitazogabura kubera kera bakora rap nuko babona ari uwo muziki wari uryoshe nuko babona wari muziki wari umeze neza wari mu bantu ariko ino munsi barabihevye kubera iki nta kanovera bayigeze babishiramo. Fab Love bro ntitugukeneye mwugo gwego go kugumuterana amajambo ku mafibi wari ivyo uri kurasigura dukubita imiziki usohoke bro turonere uzana ama collaboration abastamina uzana ama collaboration meza yabandi kugira ngo umuziki rap nta ubiharije urabizi mugabo utari kurabivuga ku majambo uri kurabikora twe tukuzi uri kurabikora ni tukuzi uri umuntu w'amajambo bro tukuzi umuntu w'ibikorwa kora rero kugira ngo izina rya rap ryiyambika agashami no musi vraiment nta rap ihari ba GQ ni bariko barapambana ba GQ nabo nyene mutabashigikiye mutaberetse ko ivyo bariko barakora mu bishigikira canke ngo namwe mugire ikibiri mukore nabo nyene bazobiheba bro baje guhibongoza bazobiheba ari umuziki wa rap ufutangane. Ino musi tuko turabona umenga uri kurafutangana sana sinzi ko muriko murabibona rero umugihe wa rap umugihe mwiza kubera kuzura no mu mashow menshi uzura n'abaririmbyi bagiye batandukanye kugira binjire kuri stage binjira kuri rap muze mu birabe nicerekana ko rero umuziki wa rap uzana iyindi energy muri public canke mu bantu baba ariko barakurikirana abaririmbyi cyangwa abantu baje mu mashow barabibona rap izana iyindi energy. So rero Fab Love be face on the floor ntibiri ngombwa ko tuba compact ibiharuro birivugira Fab Love kora be face ukora umudiho wa rap usubire mu bantu usubire uzunguruke hama tuze tuvuge iyindi result mu nyuma nuko yari rap Burundi niyo twako turiga kugira ngo ibintu bigene neza cyane nabitari ko subscribe ikore tujane mu biganiro by'umuziki n'abagizi yari Jamal for themselves force of the man Mark Master Peacekeeper motivation champion Hato Dre Animal Odesert hasta la vista.